mu Kenya nahimejeje kuvuga citation ni citation y'umuntu tuvuga ni Dr Alphonse Rugambarara, ni ubuntu twarazwe na basokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Nariko ndagerageza kwishira muri context kandi ndibaza yuko byose ari bimwe. Ikino kiganiro nk'uko Kiki Daniel yabivuze ni ikiganiro gisubiyemwo turi kuri partie ya kabiri, tugiye kuvuga kuri ségrégation na inversion. La ségrégation, c'est un mot qui désigne le fait de séparer des personnes ou des groupes en fonction de critères comme la couleur de peau, la religion, l'origine ethnique ou une autre caractéristique. Mu majambo make n'amacakubiri. Ndibaza ko n'umwarimu wacu ndamubona ari ku murongo, Dr Alphonse Rugambarara, mwiriwe. Ego mwiriwe neza Frank, murakoze kusubira kumpa ijambo. Nagira nshimire Kiki Daniel yashikirije ikiganiro c'uno munsi. Ndashimiye amajambo meza ndondeza hejeje kuvuga muri aka kanya. Nuko kwibutsa ibijanye n'ubuntu, kuko mu nyigisho mu byo twifuza ku Burundi ubuntu ni filozofi ikomeye yashoboye gufasha abarundi kwiyubaka no kubaka igihugu cabo, kandi tubona yuko natwe aho turi aho tugeze muri aya mabi yose yahabaye, ubuntu bwoba bukwiye kugaruka uko bukomoka ku basokuru bacu bari bafise ivyiyumviro vyiza, kandi tukifuza yuko abarundi bubu bo bitahura koko kuko vyari bifise imizi myiza, agaciro gakomeye twebwe dusa n'abataye. Ndondeza yarahejeje kuvuga ati dukire. Kugira ngo umuntu akire, ubwa mbere aramenya yuko arwaye akagenda kwa muganga akaraba abo mufasha gukira. Rero ikibazo nyamukuru muri abo bitwa elite muri Afrika no mu Burundi cyane cyane, umengo ntituratahura neza yuko turwaye, kandi twarwaje n'ubukoroni. Ni naco gituma tuguma twihenda umwasi uwo ari we, tukaryana hagati yacu kuko tutaratahura koko ko iyo ngwara dufise yatumwe n'ubukoroni, ikatwinjiramwo gushika naho umukoroni tutakimuraba canke tumutakamba ngo aze kudufasha, kandi ari we yabidutumye. Rero gukira ni ukumenya inzira indwara yafashe kugira ngo idufate. Nico gituma rero twashimye gusubiramwo iki kiganiro gihagaze ku gitabo c'umuhisi Nicolas Mayugi. Iki yabivuze cyane, ngira naje ndabisubiremwo uko ni ibintu twifuza ko abarundi benshi botahura. Inyishu z'ibibazo byacu zirahari mukuri, nuko tudashaka kuzirondera kubera iyo ngwara nyene. Hari umushakashatsi wo muri Afrika yo mu burengerazuba, Afrika de l'Ouest, yanditse umukenyezi Aminata Traoré, yanditse mu gifaransa avuga ati: l'humiliation du continent africain ne réside pas uniquement dans la violence à laquelle l'Occident nous a habitués. Elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive. Murumva ko responsabilité z'ibi turimo ziri ahantu habiri. Aya mabi turimo ntahagaze gusa ku mabi
abanyaburaya batumenyereje. Ahagaze naho nyene kuri twebwe twanka gutahura neza ivyadushikiye, ibiriko biradushikira. Rero intumbero y'itorero niyo yo kwigerageza ko abarundi, abanyafrika twotahura ivyadushikiye kugira ngo iyo ngwara koko tuyikire, tuyirandurane n'imizi, twatahuye neza koko ico arico, iyo ngwara iyo ariyo. Mu kiganiro giheruka kijanye n'iyi titre idéologie d'exclusion et du génocide, ivyiyumviro vyo gukumira no guhonya ubwoko, twatanguriye kwerekana ivyigwa abazungu bakoze kuri twebwe. Hamwe abo tuyaga ngaha tukabona mu nyuma ivyo bavuga ku kibazo c'ubwoko bwomekano, aho mudatahura naha ku ntambwe ya mbere umuzungu yakoresheje, yatwometse ko ubwoko bundi naho twaba tubikoresha amajambo yacu, ariko wewe yayahaye insiguro wenyene yihaye. Amajambo hamite, amajambo bantu, si amajambo y'ikirundi, si amajambo asigura koko uko abakera bacu bumva icyo ari cyo umuhutu, umututsi, bumva icyo ari cyo ubwoko. Ijambo ubwoko twarayisiguye kenshi, naho bamwe badashaka kubitahura. Tugira tubisubiremwo kuko mvuga yuko na kare après-midi nicaranye n'umugenzi ahora dukurikira, nawe nyine avuga ko ataratahura, ari de bonne foi, kandi birumvikana kuko conditionnement twagiyemwo imyaka yose, amabi yose twagiyemo, ubwicanyi n'ibindi, inyigisho ibyo twasomye mu bitabo by'abazungu nyene, ntibidufasha cyane gutahura ko babihaye insiguro bo nyene bitoreye kugira ngo bakurikize iya politiki bashize imbere ya divide et impera. Ijambo ubwoko mu kirundi ntushobora kurikoresha ryonyene, utegerezwa kuvuga ati ubwoko bw'iki. Ushobora kuvuga ubwoko bw'ibiharage, ubwoko bw'inka, ubwoko bw'abantu, ubwoko bw'imiryango, ubwoko ni ijambo ritegerezwa kuba rifise ikirisigura. Iyo rero ubu dans le cadre moderne turimo ikoresheje ryonyene ubwoko, ubuvuze vya bintu umuzungu yatwomeka ko yise race, hamite, bantu, yise ethnie mu nyuma, uko bagitangura kwandika bandika race, ethnie bije muri iyi myaka ya hafi. Naho rero tuvuga tuti ni ubwomekano, kuko bazanye iyindi siguro yo gufata ijambo ubwoko mukarigira ryonyene. Ntibibaho mu kirundi cy'ukuri. Abalinguiste baba bari ngaha barabwira ko niko nababesha cyane ndi mukuri, ariko abalinguiste twarayazi, barabona yuko iryo jambo ubwoko udashobora kuyikoresha ryonyene. Noneho no mu minsi iheze narasomeye icyo Jean Pierre Chrétien wenyene, umushakashatsi mukuru benshi bemera, naho njye mbora nshiramwo na kabemol gatoyi mu byo yavuze, kuko yadugiye kuri ya porte d'entrée twama tuvuga ya race na ethnie, ariko arateba arabona yuko iryo jambo ubwoko barikoresheje nabi nabo nyene. Ati il peut signifier ou il signifie dans la traduction le mot variété, sorte, classe, etc. espèce n'ibindi.
ivyo vyoba vyumvikana kuko n'ijambo variety, ijambo sort rivuge ryonyene twumve ko hari ico rigusigurira. Vuze ni une sorte pointre ntabereza ngaha, noba mvuze iki? Ntaco noba mvuze. Utegerezwa kuvuga sorte de, variété de, etc. Nuvuze classe, une classe socio-économique, classe sociale, ariko classe yonyene ni ishuri. Mu Gifaransa ushaka kugira traduction. Naha nifuza ko twotahura cyo kimwe signification y'amajambo turiko turakoresha, niho hatokomeza haba amapolemike. Ivyo tuvyumvikanye duca turaba rero ingene uko yakurikije aya ma etape yo kudusambura. Ahejeje kugira ivyo vyigwa vyiwe, agaha amajambo abarundi bahora bakoresha izindi dimension, izindi signification, niho ukutugabura vyatanguye. Atanguye kutugabura ku majambo akoresha, agaha insiguro amajambo abarundi bahora bakoresha. Akavuga ati Tutsi égale Hamite. Hamite ayifise signification yayo. Hutu égale Bantu. Bantu ayihaye signification yayo. Abarundi ba kera batari bazi. Ariko abarundi bagiye mu mashure hakuguma bafata rya jambo rya kera muri civilisation agropastorale uko ryari rimeze aho hambere, oya arahindutse. Uko guhinduka rero nico twita aliénation identitaire. Identité uwo yigishijwe aremeye ko ari vyo, arahindutse. Ntakiri umututsi ari shebuja yagabiye inka, afise umuhutu yagabiye inka, umuhutu wiwe yagabiye inka, canke yagereye itongo, oya abaye umuhamite afise inkomoko badasangiye n'uwo yitwe Bantu umuhutu. Ariko imbere yaho dutanguye ku nkomoko tukaja kuri ubwoko nkomoko bw'abarundi b'abanyarwanda bo muri aka karere kose, ubwoko nkomoko barabusangiye. Dufate abenengwe, yaba yitwa umuhutu yaba yitwa umututsi, bitwa abenengwe bafise inkomoko ya hafi basangiye. Iyo nkomoko umuzungu arayisambuye, kandi abo bagiye mu mashuri baravyemeye. Waruzi yuko wowe uva muri Egypte, uva muri Ethiopia, ubundi nawe waruzi yuko uva muri Cameroon, uva aho handi, baravyemeye. Aliénation identitaire irakomeje, adushize kuri competition ya inkomoko, kandi aho mbere twari dufise inkomoko imwe. Ni naho mu bitabo dusoma ari Jean Pierre Chrétien bivuga ati aba bantu babanye imyaka myinshi cyane kugira ngo bashobore gukora n'ururimi rumwe. Ubu noneho abantu biyita ngo ni incabwenge bafashe inzira y'abo bazungu, bariko baranaduhinyanyura ngo amazina y'indimi abo babantu nabo bahamite bavuga. Bamwe ngo bavuga igitutsi, abandi igihutu, kandi ibi ni ibintu bishasha vy'ubu, kandi abantu bakabona yuko ari ibisanzwe. Birateye isoni kubona abantu bitwa ngo n'aba intellectuel bazana ibintu bikomoka ku binyoma vy'umuzungu ariko bagabishimangira.
bakiyita aba anthropologue, abaprofesere n'ibindi byose. Tubona twebwe iyo vyavuye n'igituma biriko birubakwa vyubatswe kuvuga politique divide et impera Nicola, ariko tukabishimangira pe. Iyindi distinction adushize atanguye kuza kupima uko tureha, kuraba uko dusa. Abo bantu bari bamaze hamwe ibinjana bingahe, bari bwakumirane kubera ico benshi mama numva bavuga ngo ubudasa. Iryo jambo n'ukuri mu mbabarire ndaryumvise riranja mu mutima. Ubudasa, ubuhe budasa? Mwarabonye igihugu na kimwe gifise amahasa gusa? N'amahasa harabusanga hari ikibatandukanye. None koko kudashobora kugira effort yo gutahura ibyo bintu si ya ngwara ndondeza yamyavuga tudashaka kwemera, si ya refus de comprendre ce qui nous arrive, tukagumba mu bintu bituzimiza. Ivyo abanze kubikora yabishize kuri niveau de racisme. Il a créé des races, les races hamites, les races bantoues. Ubu abemeza ati nous sommes des races différentes ni benshi bakavyemanga pe, batazi yuko ijambo hamite ryatanguye kuvugwa aho abazungu nyene basoma Bibiliya bashatse kugira distinction des races. Hari amarasi atatu muri Bibiliya, abasoma Bibiliya muri ngaha atari bato. Nowa yavyaye abahungu batatu, Jafet, Sem na Ham. Mu bisanzwe muri Bibiliya uko babivuga, abo batatu boba barera, hari bafise urukoba rw'abera, ariko umwe muri mo yitwa Ham ngo aravumwa aca avyara abirabura. Ni ukuvuga ko baravye y'amarasi atatu, rase semite n'abo muri Aziya, Jafeti n'abo i Buraya, Ham n'abo muri Afrika, abirabura. None ndababaze mugire effort intellectuel n'ukuri, ni gute Hamite yavuye ku birabure bose icika abatutsi? Ivyo muravyibaza na rimwe koko? Niba Hama akomokwa ko abirabure bose, abo batutsi nabo bahutu sabirabure bose, abo bakamurune nabo batiyopien sabirabure bose, none bigenze gute ko atuzaniye ayo macakubiri bikomotse ku majambo wenyene uwo mukoroni yahinyaniye wenyene, ariko twebwe tukavyemera? Sinzi ko ari paresse intellectuelle, sinzi ko ari iki, notre refus de comprendre. Ariko ugiye neza muri byo ukabisesangura, urabona ko tubeshwa tukemera. Dufate abo bayemera ko les Bantous mais c'est une autre race, ok, yakomotse he? Dufatiye muri Bibiri, mwese ngaha murabakirisu murasoma Bibiliya muragira iki? Nimumbwire mu Bantu yakomotse he muri ayo marasi atatu?
aha hariho benshi baca babiseka ariko niko bimeze ni ubujuju bwacu je suis désolé yakomotse he mumbwire les hutisans les tutisans ni mu dusiguri kuko maze kubisoma maze kugira ubwo bushakashatsi biransiga ingene twashoboye kwemera ibyo bintu gushika bigatuma tumara abantu bafata bati turatema baturahonyabo iyo ideoloji ikirakura agiye rero kuri faze ya gatatu iyo faze ya gatatu igituma yayigize nuko yabonye yuko muko Uburundi u Rwanda bari babwubatse nta distinction yari ihari mu byo yashaka we ya ideoloji ya kubaka ibyo gusambura asanze mu mibereho yacu uko abantu babana n'ibindi amavaleur yari ahari ayo macakubiri nayo reka rero tubikure mu nyandiko tubigire vyo yaratwize neza kugira ngo icyo bita conscience nationale ayidukuremo azane une conscience yo gusambura koko iyo politique yanditswe turetse bimwe n'abasomerera bya Hans Meyer hari uwundi novuga ko bakoranye kuko Hans Meyer yari organise la politique coloniale allemande niwe yashinze iyi politique ya divide et impera abiyaga cane n'uwa serukira Ubudagi mu Rwanda yitwa Richard Kant yanditse igitabo muri 1904 Caput Nihil ni igitabo kitazwi na benshi yavuze ati mu Gifaransa ces peuples dévitalisés au cours d'un esclavage séculaire ignorent et c'est bien ainsi murumva yuko yishima ko mudatahura ko ari icyo mutazi ni ikihe we ashima la force latente qui sommeille dans les corps de millions de gens et comme ils sont dépourvus de toute conscience nationale un tant soit peu profonde ils seront les instruments dociles d'une colonisation raisonnable, fondée sur la connaissance du pays et de la langue. Ils n'auront donc jamais le désir puissant de se liguer en une défense unitaire contre l'invasion étrangère. Aha. La politique irabaye clarifiée ubutavyumva n'ukuri sinzi ibindi bashaka gutahura kuri iyi politiki ya divide et impera kuri iyi politiki yo gudukuramwo ukwiyumvamo ko uri umurundi ukwiyumvamo ko uri umunyarwanda abo bantu icyo batazi kandi ni vyiza ntibakimenye ni inguvu iri muri abo bantu benshi umuriyoni w'abantu badafise ukwemera ko ari abarundi ko ari abanyarwanda naho kuba ari gatoya bazoba ibikoresho
y'ubukoroni buhagaze ku kumenya igihugu n'ururimi rwabo. Nta na rimwe bazokwigera bagira ubushake bukomeye bwo kuja hamwe kugira ngo bikingire uwuje kubatwara. Ibi vyanditswe mu 1904. Umuzungu witwa Richard Tam, le gouverneur du Rwanda, w'umudage. Akomeza avuga ati: les déranger dans tel sommeil et les exciter à une opposition collective contre les Européens supposerait une maladresse si brutale de la part des gouvernants que personne, ni nous, ni nos petits-enfants, n'a à craindre de jamais trembler à cause d'eux. Colonisation raisonnable. Ntimubaderanje muri ubwo bujuju bwabo, barasinziriye. Ntimugerageze mubabwire ati muje hamwe. Oya, yoba ari kuturubura twebwe abanyaburaya, kugira ngo abana bacu, abuzukuru bacu, ntibazo bigere bagira ubwoba kubera. Mbega twebwe turiyumvira abana bacu n'abuzukuru bacu ko vyatunaniye twebwe gutahura iyi ndwara, iyi politike bazanye bakashira mu ngiro. Conscience nationale ni ikintu dukwiye gutahura, kandi iyo conscience nationale abarundi, abanyarwanda bari bayifise. Imyaka indwi yose kuva muri 1898 gushika muri 1903 abarundi barwanye n'abadagi. Abadagi bashitanguye dividende impera mu kuzana abaganwa babiri bagwanya mwezi Gisabo, murabazi. Iyo conscience nationale ntiyari ihari. Conscience nationale ntiyari ihari aho barwanya barumariza, ariko umuzungu araje ati ntayo bafise, ahubwo ntibaze bigire bayikora. Reka rero dushinge politiki yo kugira ngo ntibaze bigere bayikora. Ubu rero twiravye, uwo muzungu ntiyabishitseko. Hari conscience nationale y'uko Umurundi tugifise, kandi ahanini ari twebwe tubiteye, ko we yaragiye yarashizemwo iyo ngwara, nitwe tuyentretene, nta kurondera imiti, oya ahubwo turayigaburira pe. Rero kugira ngo ashobore gusambura rwose iyo conscience nationale yabonye, narababwiye mu biganiro biheruka ati umudagi yaratangaye kubona ibintu atari bwabone na rimwe muri Afrika. Sacrifice yabihombe kugira ngo umwami mwezi Gisabo ntibamufate, ntibamwice. Yaravuze courage y'abarundi, ariko ico kintu caramukoze. Gering, urya digidigi bavuga, ico kintu caramukoze ko cyane. Aba bantu
oya ntituzobashobora tudasambuye ubwo bwami bwabo icyo buhagaze ku cyose kirakomeye iyo sacrifice yarabatangaje rwose niyo yaciye abwira abandi badagatoya uyu ntatizomushobora reka tusabe ingene twoyaga nawe twamaze abantu babo ariko ntituzoshobora iki gihugu tutabigenjeje buhoro buhoro icyo gituma Hans Meyer yavuze ati nous Allemands devrons rester en bons termes avec les Batutsi et les intéresser matériellement à nos initiatives en Burundi car nous sommes encore trop faibles pour partir en campagne ouvertement contre eux. Murumva ko yamaze gusambura reka tumere nk'aho twumvikanye ariko politiki koloniale ni Kant yavuze nawe nyine aza kuvuga ugusambura la conscience nationale ingene yabigenjeje umudagi kuva 1916 we yari yagiye haza ababirigi yari yatanguje l'administration indirecte ariko agerageza gucimba tout ce qui faisait la puissance des institutions du Burundi abambere batanguye kwirukanwa n'abanyamabanga kuko abapadiri bari bamaze imyaka aho barize ingene les structures du pouvoir uko inzego z'igihugu zari zitunganyije hari le sacré imana abakozi b'imana iyo bavuze Mukakiranga umunsi w'umuganuro mwe nimutahura ubukomezi bwayo ariko aho hambere cyari ikomezi gikomeye wogereranya n'i Buraya murazi ko aho religion catholique yari ikomeye nta mwami muri ibyo bihugu by'i Burayi bimika atari umusenyeri canke papa amushize ku rugori rw'ubwami kwaserukira imana aho hambere iwacu niko byari bimeze rero umupadiri aje cyaba abantu ntituzobashobora tutabanje gukubita hajya nyine hejuru niho yakubise rero ibya kiranga bigira ibya shetani ariko afata ijambo imana ararikoresha ariko adakoresheje abubahiriza imana mu mitima y'abarundi yashatse kubasubirira kandi yarabikoze gushika naho dusigaye twanka no kumva uko abakera bacu basaba basenga acarengera ku banyamabanga twarabasiguriye mu nzego z'igihugu cyari cyo le pouvoir législatif nibo bari bafise ibwirizwa shingiro si mu bitabo ni mu mitwe yabo les codes ésotériques nibo bari bafise barabirukana baracupira basigara bigenga bakora bagira umwami icyo bishakiye
gukura abanyamabanga byashitse aho n'umuganuro bawukura mu minwe y'abanyamabanga, mu minwe y'abaganuza, mu minwe ya kiranga. Umupadiri kanonika ari we yahezagiye, novuga ko yabaye umuganuro hanyuma w'i Burundi, kuko mu myaka ikurikira ntawasubiye kuba. Bagiye kugaruka mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, abarundi bagiye mu nzira yo kwikukira. Uwo muzungu yarize neza icyari gikoze ubukomezi bw'intwaro y'ubwami. Wa mupadiri utanka asimbira ku rwego rw'abashingantahe. Abarundi ntibasubira kwikora ku bashingantahe, bikora ku mupadiri. Wa mwami baramwifatira. Noneho muri ico kiringo icyababaje cyane nuko aho Mwezi Gisabo yitavye Imana, kumusubirira byaragoranye. Hari hamaze kuba ingorane hagati y'abaganwa, kandi bivuye kuri uwo mukoroni nyene, ko n'ivyo yaravyanditse, ko arabona abakontansiyo naho yo ari matoyi akayandika. Hari ibi n'ibi n'ibi bishobora kumfasha kugira ngo ya politiki ya divide et impera ndayikomeze. Si urukundo baba bagufitiye wowe bakanga uwundi, wowe ukajana narwo, oya, abanga mwese. Nico yifuza nuko atanarimwe uko nabibasomeye mwokwigera musubira kuja hamwe. Iyo rero segregation aza kuyikora gute? Iyo ni intambwe ya mbere yo kubanza gukora ku nzego, agasigara yifitiye umwami. Mwezi aratanze, ahaye umuhungu wiwe akiri muto, haje amaregence. Mu maregence haba ibibazo, wa muzungu ari we bariko arikorera ibyo ashaka. Naho Mutaga nawe apfa akiri muto, Mwambutsa yimikwa akiri muto cyane, hakurikira regence. Yaranavyanditseho Mwambutsa avuga ati jewe ibyo banshikirije hariho byinshi ntamenye. Yariko aravuga ibyabaye muri Bugufi, Bushubi, Buha, ntabyo yamenye. Muri ico gihe rero umukoloni aguma akora iki? Ségrégation. Le troisième acte est celui de la ségrégation. Mukora basomera ivyo Mayugi yanditse na resume nabikoreyeko. Du racisme à la ségrégation, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Au Burundi, ce pas a été franchi par le colonisateur belge, à travers des actes systématiques opérés systématiquement dans deux domaines que le professeur Joseph Garama a bien décrits dans sa thèse de doctorat, le Burundi sous administration belge. Il s'agit du domaine administratif et du domaine scolaire. Hano saba abazi gusoma basoma,
baze basome igitabo cya Professeur Joseph Gahama. Ni igitabo cyanditswe neza, cyerekana neza uko umubirigi azanye ségrégation. Dans le domaine administratif, sous prétexte qu'ils étaient d'une race non faite pour gouverner, ce qui n'était pas l'avis du roi qui les avait mis en place, tous les chefs, yo rero tuvuze les chefs, ntitubita abagana. Yavuga tous les chefs hutu, tous les chefs tubite mu kirundi n'abaganwa. Naho hari abaganwa b'intebe n'abaganwa, la fonction y'ubugana. D'origine hutu furent expulsés de l'administration du pays. Ce fut un acte de discrimination majeure sur base d'un racisme crasseux. Le professeur Gahama dira, et avec raison, que s'il y a un événement important qui a beaucoup marqué, je dirais bouleversé, l'évolution politique au Burundi entre 1920 et 1940, il s'agit bien, bel et bien, de la réorganisation administrative belge. Yabikoze mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda bita la réforme Mortehan. Kuva 1927 gushika 1945. Niyo tableau ya Professeur Gahama. Muri statistique bakoze, barerekana ko hari ubwoko butatu bw'abaganwa. Hari abaganwa bo mu nda y'ingoma, muri tableau bandika Abatare, Abezi. Hari abaganwa b'Abahutu, abaganwa b'Abatutsi. Aha noshira entre parenthèse gatoya akantu nari nasavye Professeur Gahama, uko tuzi yuko aho hambere kera umwami yakubaza umuryango imbere yuko agushimira canke aguha ibanga. Ubwo vyiza ntivyoba yuko kuri tableau mwakoze mwoshirako imiryango yabo bagana, kuko naho banditse Abezi, Abatare, harimo n'Abataga. Bazi mvuze nka umuganwa wa Rusasiyeko yari Umutaga. Muri abo Bahutu, abo Batutsi barafise imiryango. Vyotwereka neza kurusha uko le pouvoir yari réparti turabiye ku bwoko nkomoko ari iyo miryango. Ariko ntacyo ni travail yindi, niba haba hari abashakashatsi abajene bakiriko baragira histoire boshobora gusubiramwo kandi biroroshe. Rero iyo acte de discrimination iraza kwica ibintu byinshi. Mu Burundi harabaye resistance. Iyo resistance yabaye gute? Baratanga akarorero ko kuri umuganwa Karabona. Umuganwa Karabona avuye muri iyo nama we yavuze ati oya, nta numwe nza kwirukana. Abatware banje, abasushef, abaganwa banje bari kuri circonscription yanje, bose ndabagize Abatutsi. Kandi byaranafashe. Niho rya jambo kwihutura ryatanguye. Kubera iki? Kubera byavuye kuri carte d'identité coloniale. Carte d'identité coloniale.
1926 1927 niho byabaye. Ni naho kenshi iyo bavuze ngo abihuture bavuga ati aba 26 bagashyiraho itariki byabereye ko, ariko aho hambere kera ku bami ba kera ibyo byariho. Iyo rero niyo etape ya mbere ya ségrégation. Iya kabiri ni dans le domaine scolaire. L'enseignement colonial belge, entièrement confié aux missionnaires dès 1929, fut une véritable catastrophe sociale. La purification ethnique qui venait de s'opérer, ou la purification raciale, racisme, qui venait de s'opérer dans la gestion de la nation, était une mise en place d'un système, un système divisionniste pour une meilleure domination. À ce système, il fallait assurer la continuité, la permanence, la pérennité. Le système scolaire, pensé lui aussi sur une base raciale et divisionniste, a été le lieu où la pérennité souhaitée a été organisée. Umuzungu araba kazoza ningene ashobora kwikingira kugira ngo iyo divide et impera ikomeze. Yarashizeho ayo mashuri. Abitwa abahutu aba mashuri aciriritse cyangwa ntanabashire no mu mashuri. Nko ishure ryategura abashefu, groupe scolaire d'Astrida, abahutu ntibahonyurayo. Abo yagize ababantu kuri ya carte d'identité coloniale, kuko wewe ntiyaza kukuraba ngo wewe uri uruyu, yarabye ibyo yanditse ku ikarata. Wewe ntuja mu ishuri uje gukora iki? Ni système yakoze kugira ngo divide et impera ikomeze, continuité, permanence, pérennité. Et Mayugi d'indiquer que ce qui lui paraît grave dans la constitution de l'idéologie du génocide à ce niveau, n'ubu nico tubona kiri grave mu gihe turiko turigisha, c'est qu'il s'est trouvé des Barundi, des Batutsi et des Bahutu pour croire à ces élucubrations politiciennes des colonisateurs. N'ubu muracyavyemera. Mayugi aravuga ati ibi bintu ni grave, kugira ngo umuntu akomeze yemera ibi bintu azi ingene igituma vyaje n'igituma vyashizweho. Ati les uns ont cru qu'ils étaient de la race supérieure faite pour gouverner, des seigneurs, et les autres ont cru qu'ils étaient de la race inférieure faite pour courber des chines, des serfs. C'est là que Mayugi situe notre propre responsabilité et qu'il recuse comme sans valeur l'invocation du colonisateur dans nos propres malheurs 30 ans après son départ. Pourquoi se laisser berner? Kubera iki twemeye tugahenda n'ubu tukiriko? Barundi bagenzi muri ngaha muriko muranyumviriza, nukuri ndabasabye iki kigwa mubishire mu mutima, mu mutwe, kuko tudatahuye aya ma etape yo kudusamburira ibihugu, yo kudusambura aka karere, ntituzokira. Kuko batibinjijemwo ubudasa.
ubudasa buhagaze ubwa mbere ku nkomoko, ubudasa buhagaze inkomoko tuvuga ni rasi, ubudasa buhagaze kuri le physique, barebare ni bagufi, amazuru, ibintu byose bonyine bacyafye. Ku budasa buhagaze ku bwenge cyangwa kububura, nimwibaze namwe muri ngaho, kubera iki tuguma tubyemera? Iyo mugiye mu mashuri mukaraba amapalmarès yahabaye, mukatondeka abahutu n'abatutsi, mushobora kuvuga statistiquement abazi ubwenge kurusha abandi nabo by'ukuri. Namwe nimwikebuke koko, reka ngeze ngaha ariko nshimike ko cyane ko psychologiquement twarahinduwe, n'igituma kiri mu ngwara ni kubera amacomplexe yatwinjiyemo. Les uns ont cru qu'ils étaient de la race supérieure, les autres ont cru qu'ils étaient de la race inférieure. Iyi ni etape ya gatatu. Iya kane tuzokwiga n'iya gatanu, hoho azoca yiki ibintu koko, ariko tube turarabe izi etape zibiri: la ségrégation le racisme, la ségrégation, pardon. Il y a kane, c'est l'inversion. Ayo macomplexe duhejeje kuvuga, umuzungu arakomeza kugira ngo adushiremo izindi complexe zizoza noneho kutumara pe. Le quatrième acte est celui de l'inversion. À l'approche de l'indépendance, quand les colons se sont aperçus que leur règne était sérieusement menacé par ceux-là même qu'ils avaient formés sur base d'exclusion raciale, ils se détournèrent des Batutsi qu'ils avaient d'abord adoptés pour s'appuyer ensuite sur les Bahutus qu'ils avaient pourtant éjectés comme des malpropres. La consigne donnée aux Bahutus était qu'il était temps de se débarrasser des Batutsi qui les ont dominés depuis 4 siècles, alors que ce sont des étrangers venus d'ailleurs par le Nil. Le colon promettait son appui en échange d'une remise à plus tard à l'accession à l'indépendance. Lui, le véritable envahisseur, devenait du coup le sauveur. Sa seule intention étant de se maintenir aussi longtemps que possible comme maître du pays. Et encore une fois, dit Mayugi, il s'est trouvé des Barundi pour y croire. Et des partis ethniques, ou raciaux d'ailleurs, furent fondés au Burundi et au Rwanda. Car c'est probablement à cette époque qu'on nous informe que les Bahutus étaient majoritaires et que les Batutsi étaient minoritaires, comme si lors de la réforme administrative, il n'en était pas ainsi. Le plus dramatique, c'est qu'il s'est trouvé encore une fois des Barundi pour y croire. La consigne a marché au Rwanda, elle n'a pas marché au Burundi. Iyi
quatrième acte nayo no kuyitahura tuyinde mu mizi. Aza gukora iki? Yaragirishije enquête kuri échantillon idashika ku bantu 1000. Aho hari muri 1936. Iyo échantillon y'ama chiffre niho yavuye. Abahutu ni 85, abatutsi ni 14, abatwa ni 1. Iyo analyse niyo aza gukoresha ahindukiye akazana ya politike ya Hans Meyer yavuga wa mwaka. Mais le but d'une politique coloniale à plus long terme devra être de briser la domination Batutsi, de libérer les Bahutu du joug Batutsi et de les gagner à nos visées civilisatrices qui correspondent aussi à leurs propres intérêts. Civilisation twarimo ayise civilisation y'Abatutsi, ariko ya civilisation y'Abarundi ariko twaravyemeye. Amaze guhendahenda abo yashize muri iyo kategori raciale ya Hamid, akabaho ubutegetsi, amaze gukura abo yise Bantu, ubu rero abo yise Bantu atashize mu ishuri, yakumiriye wenyine kuko se umwami yabigize, Sabagana wabigize, hariho abaresiste. Akirababwira ati mwari muzi ko muri benshi ya complexe raciale twari ko turavuga ihindutse complexe du nombre. Aho yari yaciye ati mwari muzi ko muri benshi, abandi nabo muti muri inkwehwa. Tuzuyemo mu mitwe yacu 3 niveaux de complexe. Complexe ya mbere ni complexe vis-à-vis y'umuzungu. Aha Mayuga babwira pourquoi se laisser berner, ni kubera iki duhendwa tubona kuko dufise complexe d'infériorité vis-à-vis y'umuzungu. Complexe hagati yacu ni complexe racial de supériorité et d'infériorité. Complexe d'infériorité numérique et de supériorité numérique. Izo complexe uko ari zitanu ziri mu mitwe yacu, nizo zirwana, nizo tutaratahura ngo tuzikire. Nta yindi voie de solution bagenzi muri ngaho, tuzoshika ku masolution mu nyuma, ariko uno munsi tuyage kuri ibi bintu bibiri bikomeye, dutahure neza ivyo ari byo, uko twasambuwe tukavyemera, uko ayo makomplexe yatwinjiyemo akaba seconde nature yacu. Mutahure icyo ari cyo segregation ku muzungu yabikoze, mutahure icyo ari cyo inversion ngene yahindukije impoho yiwe. Yatanguye kwica mu mutwe bamwe, abandi aje kubica mu mutwe, ariko twahenzwe. Murakoze cyane. Ijambo rero ndayisubije abadufasha kushikiriza ibintu, barabe abagenzi boshobora kutwunganira canke kutubeshuza canke kubaza ibibazo. Murakoze cyane.
urakoze cyane docteur, urakoze ku byo utwigishije kuri ino segregation. Ndabona mugenzi wanje Ndondeza adugije n'ukuboko, hari n'umusaza yasabye yari yaje mbere kera Andre Nibigize, ariko imbere yuko ndabaha ijambo munyihanganire gato mbanze nakire umuntu ahora adufasha niyo Remesha magazine idahari. Butari mwiriwe? Ego mwiriwe kandi merci kuba mwampaye ijambo. Ndashimiye Dr Rugambarara ku nyigisho atanga ku barundi kugwaruka. Biraryoshe kubona abantu badukurira bashikiriza amajambo y'ihumure, inyigisho nziza. Ndanashimiye Kiki Daniel Kameme ku bwenge bwiwe n'ubushishozi. Hari uwamubajije ati itorero risigura iki? Aramubwira ati niho abantu batoregwa, abantu b'ubuntu. Novuga yuko ari nk'ahantu turiko turatora tuvyite nouveau bashinga ntahe canke le Burundi éclairé batakurikiye inyigisho za division za diviser pour régner abazungu badusigiye, kuko ntibari badukunda na gato. En tout cas ntibabitwigishije mu rukundo ntangere bari badufitiye igihe baza kwigisha inzankano z'amoko. Ego hama je profite aussi pour guhimiriza abariko baratwumva. Ndiko ndategura space yamfashe plus de 2 semaines kugira ndayitegure. Izoba irimwo abantu baba rescapé ba 72, 93 na 2015. Bamwe muri abo ba rescapé bobo babaye rescapé ces 3 dates là. Voilà, harimo Mutamba Mbonimpa. Abandi babaye tout simplement rescapés par une de ces dates là. Mais n'aba rescapés batazoba baje kutubwira yuko ari bo bonyene babuze mu Burundi canke ari bo bonyene bakwiye kuririrwa, hama ko bakwiye gusuzugura abandi. Nkuko tumaze iminsi tubibona aho haza abantu kutubwira yuko utapfuye muri 93 canke utahatswe gupfa muri 93 ata respect umerita canke udakwiye kumvirizwa. Donc, ni vyiza yuko la voix de la raison, que les gens rationnels, nkamwe ba Rugambarara n'abandi ba Muhozi, mutanguye guhaguruka pour kwereka ugwaruka n'abandi barundi badukurikira yuko la folie ntizoganza. C'est vrai yuko ururimi ruraturira, c'est vrai. Biroroshe gusambura kurusha kubaka. C'est vrai yuko hari umuntu yigeze gutanga exemple yabajya bandi ivyo bariko barakora. Je pense ko ari Ndondeza yavuze ngo iyo bariko barasara bavuga ibintu vy'ugwanko bifatiye ku moko, abantu baraza kubashengerera nka kujya twagenda gushengerera abasazi biruka bari gusa. Sinzi ko muvyibuka kera umusazi yiruka ari gusa mwibarabara izuba ryabaye ryinshi atera amabuye abarengana bose, abantu baraza kumushengerera kuko yasaze. Ariko ico nshima nuko ngaha Dr Rugambarara ariko arigisha abantu baba baje gushengerera umuntu azi ubwenge kandi ariko abigisha ibintu bizima kandi vyubaka igihugu n'abana b'igihugu. Nuko igihugu nticubakwa gusa nitwataha, kirubakwa kuko igihugu n'imitima y'abantu. Igihugu c'est pas seulement le territoire, umurundi c'est pas burya butaka, umurundi ahubwo niyo mitima yanyu, ni mwebwe barundi. Kandi simbona burya butaka buriko burubakwa imitima yanyu itubatswe. Nuko rero merci beaucoup, ndahandi kumwe namwe. Ego. Urakoze cyane Butari Reynold. Nakubonye sinari kugira umuspeaker kuko natanguye ndumenyesha makuru kuva 2007, ariko kuri space natanguye inyuma yawe. Narakubonye nagiye muri space yawe ari space ya Serene Ingere Rugamba. D'ailleurs je salue le porte-parole Mugwengezo Chovino. Niho nafashe n'ijambo, niho nanakubonye, niho nanakumenye. Rero no kugira mu ba speaker kandi uhora umfatira n'umwanya mu Kavaziko. Akavaziko ni ikiganiro gitegurwa n'itorero Burundi kigashirizwa na Remesha magazine. Ni ikiganiro kigaruka akahise ku Burundi kugira tumenye aho twavuye maze dutegure aho turiko turaja. Ni ikiganiro cyiza cyane kugwaruka
ariko no ku bandi. Turavuga ko urwaruka ari bwo Burundi bw'ejo. Turakeneye kumenya abadukurira bakoze, aho bayihendeye, kugira tumenye ibyo tuzokosora.